mbega niyahure oya canke nihungire ca nibaza mbega umwana wanje azoregwa nande mu kwivuna inzara ubu bagiye bitumbura mbeba zo mu nzu zitubonye zidunga nk'urupfu umunsi umwe ijoro rizoca ubuzima bubi tuzobusezera umunsi umwe ijoro rizoca dukora ibyacu dutera imbere more papa papa more mama ubuzima tuzobusezera. Hello bakunzi bakoresha umwanya mumeze neza muri fresh ni Mr akoresha umwanya ya Mr Tugesho muhungu wanyu azi ko munkunda ariko uno munsi ikintu ndiko ndiyumvira cyane convocation ya kabiri iranshikiriye mu minwe mu gitondo ntaranavyuka numva ku muryango badodora convocation igira kabiri ya mbere sinayitavye kubera naho nabonye uyinzaniye yambwiye yuko yaraje barabaza mu rugo arabaza ngo gile ngo nihari ngo umuryango we nuwahe bamubwira ati uyu muntu ntawe tuzi kabisa ko ntibazi gile bazi papagi canke koresha umwanya niyo mazina basanzwe bazi rero ubu nimba nicaye ngaha n'umusore wanje n'umuryango wose turi ngaha mu bisanzwe kuko mama yake cameraman umusore wanje nawe dupoesha ngahanye convocation rero ya le 23 z'ukwicenda niho kwitabejo nyene muri ca kibanza nyene citwa BC rero ndafise ubwoba cyane subwoba ntaco niyagiriza ariko ndafise ubwoba nk'umwana w'umuntu kandi afise aho ashaka gushika kandi afise umuryango agaburira ndafise ubwoba yuko byogenda nk'uko kundi uko umwansi yoba nyifuriza ariko ubwoba bwa mbere nuko munanza nino convocation asumvye uburyo asumvya connaissance bo hari ibintu byinshi asumvya mu buzima nayo mpamvu ufise ubwo gusa umanizera yuko Imana iyo izoca inzira kuko umwanzi agucira icobo Imana igaca icanze ivyo ndavyizeye ko Imana iri impande yanje ko ataco nzoba ariko rero sinzoreka kubishikiriza ibizomba ko vyose sinzoreka kubishikiriza kuko nimwe muba mukeneye kubimenya hanini ko nimwe mugize twebwe tabafise ntaco tuba dufise sindiko ndiyandagaza kunuku oya ahubwo hari ikintu kwanza nabasomye ngaha ngo motife ni E na G na G sinzi nico gisigura twize dutaha sinzi nico bisigura nzobimenya ndibaza maze gushikaho niho bazodusigurira iyo motife iyo ariyo akagahungu koko nta bari kayigirira koko ntukabaza ariko ibi vyose azobibona niyakura ubuzima bwose azobubona niyakura wereka iriri igitumbura aje kwikinira n'abandi bana ariko ejo nzokwitaba ntazi yuko nzogaruka ejo nzokwitaba ntazi yuko umugore n'umwana bazotaha bariko bararira ntavyo nzi ariko reka twizere yuko atakibera ubusa ibi vyose biriko bitubera icigwa ibi vyose bifise impamvu biriko biraba kuko hari ikintu nibaza none ni kuki abantu bose bavuye muri Waka Light TV bitagenze uko kuki jewe je n'igiki nakoreye
n'umuryango vrema ni igiki nabakore ni igiki ntabakore mwe mudukurikirana abandi ko bavuye impunda amarembe birangira neza ni guki jewe vyorinda kurangira uko kandi twarumvikanye bien twarumvikanye turandikirana turasimiranira yuko tuvanye impunda amarembe ni kuki hajemo ibintu vy'amakonvokasiyo ni kuki haje ibintu vy'amakonvokasiyo ivyo ntubona yuko mengo biriko birambera igitsitaza mu gihe jewe hari hageze ahubwo yuko nkora bihagije ntangura gukora ega nimba karuta kandi kakamira hari ubutungane gutunganiriza bose kandi je ndazi nta kabi kanje nta kibi kibishe nigeze ndagukorera na kimwe nigeze ndagukorera ibintu byose navugisha ukuri nashaka gushira ukuri gusa ahagaragara nimba naravuze ati menyesha iyo umenyesha neza yuko ntahagaritse akazi kubwo ibyo bita ngo ifuhe ibi ntibiba bihari ushatse kumbeshe kunkorera menase kumenasa kunteza abantu kunteranya ku bantu badukurikirana urumva mwashaka mbeho nk'imbohe nibaza yuko amasezerano twandikiranye yo kwandika ati ntituzobishikiriza yari yorohereza jewe gusa canke yari ko yica jewe kumara amezi 3 ata kintu ndashikiriza ndiko ndondera amafaranga yanyu nibaza yuko byari kunyorohereza jewe kuki mwaciye muja kubishira ku mamedia kubera muzi neza ko twandikiranye yuko bitazigera bija ku mamedia ariko mwebwe muca mu birengako mwashaka je ngume mpoze muvuga ivyanyu mukora ivyo mwishakiye je ngume mpoze naje ndi umuntu ndafise kuvuga ijambo ni kibi gusa nuko ntarengera umuntu ntawe narengereye ntawe nabesheye ntawe navuze ivyo tutavuganye nashikirije mbeshuza gusa ivyo twavuganye ivyo mwari ko muramvugako ndi umuntu se turubahirizanya mu buzima bw'umuntu ari we wese kuko abantu bose baba bafise ingingo zabo ciwe ndi ngaho si umuryango ntunze si cyo nshira imbere cyane ariko abantu benshi barabizi ko ntunze umuryango ndi gute umuntu mwokwemeranya ibintu kandi mukavyandikirana ukaca ubona convocation nona ko ari ukwitwaza igikenye ni kubera twe tutagira abantu bacu bakomakomeye bodushikira imbere bodufasha ibi bintu kuko ndazi neza yuko yaba nari mfise abantu bakomakomeye bodufasha natwe bakatwumviriza tutaranitaba paniki ni Ninde? Gi. Bébé? Bébé? Burya abana bavuga ngo n'abamarayika petetre hari ikintu nta munsi wari mwindigira mbona umwana wanje yigumura ukunguku nta munsi wari mwindigira ndabibona urabona yaratekereje ariko hari amajambo petetre ariko arumva akazamwo nka esprit aka ingo ndaguterura ingo akusha kirareba ego nariko ndavuga ati yaba nari mfise umuntu navuga yuko akomeye yo mpanura yombwira ati ivyo bintu ntibibaho
ufise icandiko mwandikiranye kuzomuriha amafaranga ivyo yagutegetse umaze kumubwira ko wagaritse akazi, ufise urwandiko mwarandikiranye convocation y'iki isigura iki yitwa ngo iki n'ibindi peut-être n'ibindi. Rero je ntabwo mfise bw'ubuzima, mfise ubwoba gusa bw'umuryango wanje, kandi urubuga ndiko ndashirako izi message ntabwo ari urubuga guhata ivya YouTube. Murazi ifaranga rya YouTube yuko ari indyankuge, murazi ko rigoye cyane. Rero nimba ndiko ndisabira abadukurikirana bankurikirane, ntawe nasavye kamera, ntawe nasavye microphone, reka nikoreshereze ino telefone, ninaronka udufaranga two gukotesha kamera nzodukotesha. Ko narakoze ikiganiro na Alvin Smith, narakotesheje kamera, none ni gute umuntu ntaharigeza ntacararonka ntacarashikako ntacarabaco acatangura kuja muri ibi bintu? Urabona yuko ibi bintu ari ibintu biduca intege mu gihe twara abajene twashaka kurondera ubuzima. Ibintu biraduca intege cyane. Rero jewe navuga neza yuko ko ndahohoterwa, mbandanya mpohoterwa. Ni mwebwe mudukurikirana mufise ijambo, mufise ijambo nico kuduhanura. Ejo nzokwitaba itariki 23 nzokwitaba, nta kibazo nzokwitaba, hama bicaho vyociye. Imana ikora ivyayo, katuzere ko Imana ikora ivyayo turengera kubiba abansi batwifuriza. Bosi wanje je ndamwubaha kandi ndamukunda, kandi nzobandanya ndamukunda, nzokomeza kumukunda. Ariko niyashaka kundengera nzovugisha ukuri kwanje, ariko bitazokwica icubahiro, bitazokwica icubahiro ndamwubaha n'urukundo ndamukunda. Oya, ntibizigera bivyica. Cyo nzomukenera ko mbona gikenewe, je nzokimusaba. Ndi ngaha nzokimusaba, tagwanko atanzigo ataki, je nzobikora. Ariko vraiment ukundane, tudukiye gukundana. Umuntu afashe ingingo yo guhagarika akazi, ni shwayiwe ndabisubiyemo. Kuko ubuzima burahinduka, she tugize minota ingana 12. Reka kubera bya telefone ni hatari, hari iminota bitarenze. Gusa ndakubaha my boss, ndagukunda kandi ndagukurikirana, zokomeza ndagukunda ibihe byose. Yeah.